Nyenicubahiro Variston Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi aje kwakira hano ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega, aje kwakira umuserukizi w'igihugu c'u Burusiya mu Burundi, aho uwo mushitsi nyakubahwa Mikhailov yaraje aje kumusezera kuko ikiringo ciwe muri ayo mabango geze kw'isozo, ariko aboneraho n'akaryo ko kurabira hamwe aho bari bagejeje isemo mu vyerekeye gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burusiya be n'igihugu c'u Burundi, aho vyagaragaye yuko ubucuti imigenderanire yagize intambwe ishimishije cane mu kiringo ciwe yaraseruka igihugu c'u Burusiya mu Burundi. Ivyo navyo bikaba vyashobotse kubera ubucuti n'inguvu zashizweho n'igihugu c'u Burundi, leta y'u Burundi be na leta y'u Burusiya. Uko gutsimbataza imigenderanire rero vyagaragaye mu buryo butandukanye, cane cane mu kunga ubucuti. Abarundi nibo bayamaze ati agafunika abagara ubumwe na karenge. Ubwo bucuti rero bwaragaragaye mu ngendo zitandukanye, duhereye ku rwego rwo hejuru cane, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi ku ncuro ya mbere yagiye aratemberera igihugu c'u Burusiya, araganira kandi n'umukuru w'igihugu c'u Burusiya. Izo ngendo rero zarasubire ziragaragara no ku nzego zitandukanye, aho mbere n'umukuru w'inama nshingamateka aheruka kugendera ico gihugu c'u Burusiya. Ivyo bikerekana ubucuti buhari hagati y'inama nshingamateka be n'inama nshingamateka y'u Burundi be n'iy'u Burusiya. Biragaragarira kandi no mu rugendo rw'abashikiranganji, aho twibuka ko umushikiranganji w'imigenderanire w'ico gihugu amaze kugendera Burundi, eka n'ingendo zagiye ziraba ku nzego z'abahinga bo mu bisata bitandukanye. Ubwo bucuti rero bwaratanze n'ivyamwa ku vyerekeye imigenderanire, aho igihugu c'u Burusiya n'igihugu c'u Burundi bisanzwe bishigikirana cane, mpereye ku gisata c'indero. Hariho igitigiri cagiye kiriyongera c'abanyeshuri b'abarundi basanzwe biga mu gihugu c'u Burusiya. Mu gisata c'amagara y'abantu, Uburusiya buramaze gushigikira Burundi mu buryo butandukanye, aho mbere bwatanze n'ingabire y'ikigo c'ubushakashatsi gisanzwe gipima ingwara kandi ciyunguruza laboratoire mobile be n'ibindi. Igihugu c'u Burusiya kandi be n'igihugu c'u Burundi kirafise n'imigenderanire myiza, gushigikirana mu gisata c'uburimyi, aho mbere igihugu c'u Burusiya cemereye n'ingabire gifumbire igihugu c'u Burundi. Ubu naho bakaba igihugu c'u Burusiya n'igihugu c'u Burundi ko biraba ingene bikorana kugira ngo ico gihugu gishigikire Burundi kuvyerekeye kubika umwimbu no kuwuhingura. Sivyo gusa n'igisata c'umutekano, aho ivyo bihugu bisanzwe bishaka gukorana kuvyerekeye gukingira bene gihugu impanuka zitandukanye, eka n'ibindi bisata bitandukanye, harimo no gushigikirana mu nzego no mu manama mpuzamakungu kugira inyungu z'Uburundi canke inyungu z'Uburusiya zibandanye zikingirwa. Eka no kuvyerekeye politike, twokwibutsa igihugu c'u Burusiya cabaye hafi igihugu c'u Burundi mu bihe bitandukanye, eka no mu matora cararungitse abarorerezi bo ku rwego rwo hejuru bahagarariye amatora mu Burundi, aho mbere ico gihugu c'u Burusiya cashinze intahe ku mugaragaro no ku mbuga mpuzamakungu ku Burundi bwitunganije neza kuvyerekeye amatora kandi demokrasi itsimbataye. Bigaragara rero ko ari igihugu kigenzi, igihugu gishigikira Burundi, eka no mu manama atandukanye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe ubwiwe aranezerezwa cane niyo ntambwe ivyo bihugu bigeze ko vyerekeye imigenderanire, akashima iyo ntambwe kandi afise icizere yuko izobandanya isimbatazwa. Ikindi nogenda ntashikirije abarundi cavuye muri umubonano nuko igihugu c'u Burusiya casubiye gukeza cane abarundi kuko bigaragara yuko bashinze icumu mu mashinga, casubiye gukeza cane nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuko abandanya yizegwa haba mu karere, ahasanzwe ari cegera c'utwara umuryango w'ibiyaga binini, ahasanzwe ari cegera kandi c'utwara ubumwe bwa Afrika, eka mu mwaka uza akazi wari bazobaramutswa uwo muryango, aho vyagiye biragaragara aho yarongoye umuryango w'isoko rusangi Komesa, umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, eka ni vyinshi. Ivyo rero igihugu c'u Burusiya kikaba gikeza cane abarundi na cane cane nyenicubahiro Variston Ndayishimiye. Kirashima kandi n'uruhara rw'u Burundi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu karere, eka n'ahandi hose, kuko bigaragara yuko nyenicubahiro afitiye umwitwarariko kandi adahengeshanya tanga intererano mu biganiro eka
no mu ngabo z'u Burundi ziko zirasahiriza ibihugu bitandukanye gorokana amahoro n'umutekano. Uwo mubonano watanze rero icizere yuko imigenderanire hagati y'Uburusiya n'u Burundi igeze ku ntambwe ishimishije cane kandi igiye kubandanya isimbatozwa mu bisata bitandukanye, eka no ku rwego rw'imigambwe iri ku butegetsi nayo nyene ikaba ariko irategura ingene igiye gufashanya, eka n'ibindi bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi be n'igihugu c'u Burusiya. Umubonano rero watanze icizere yuko Burundi n'Uburusiya bugeze ku ntambwe ishimishije mu vyerekeye imigenderanire, ariko kandi yuko iyo migenderanire igiye kubandanya yiyongera kandi itsimbatazwa mu bisata bitandukanye.